haga societe civile ni gisigi c'umuvyeyi uyiyoboye ni tongo giwe ko mbona Pacifique adahinduka kuri Focode nta manda societe civile zigira none rya societe kuko nimba mutegere gato nimba Pacifique azotwara Focode gushika gupfa n'abandi zande na Barseme za Faustin Ndikumana n'abaki hari ahantu demokrasi tari. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevu mu Burundi irabahaye ikaze mu ivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Icona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mutwakure kuri 67 95 66 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu. Tubona razungi rya mbere turavuga ati tu umuntu aratwitayeho. Rero niyo ndiko ndaraba muri kote ya opposition mba mbona ko umuntu wo muri opposition bakwiye gushira imbaraga mu bikorwa bivuze gutwara makete kurega Burundi sivyo uko uwo muceri agenda ahubwo yatwara makete mu bazungu akabasaba ifashanyo akaca bazana twari kete cyo kuvuga ati mu Kanyosha uruzi rwagutse rugomba kugira ukuntu ego canke mu Gatumba Rusizi rwaduga ni muraho kunyene mwogira ukuntu haro izindi nzuzi zose ntazonzi muha nahangwa mvuga inzuzi zikomakomeye nini zitwi haro nurundi ruzi ruri rwasenyuye cyane rwabangamiye ishure rya Vugizo rero yagwitwa gute Vugizo ha rise Vugizo umengo yari imutse kwera haje kimanga hari kimanga mbwa sindabeze nya Societe mugoboka ara kumugoboka ari uruzi sinzi kungene gwitwa ukavuga ati nuko aho nzovuga ati Pacifique kabisa naka kabisa fotora ry'amafoto nko wabivuze washe kutari no muri politique ngo afise umutima wo kuvuga ati kugatumba jewe umugabo adasize umwana giriki umugabo adasize umwana sigike asiga umugani yes umugani rero wawe nujya handi n'abantu barengana naho ko baraga santé de santé wa 70 abantu bavuga ati yaka kare karubatswe na freri shaya umuntu w'umugabo vraiment yarita ko bene gihugu yaragira uko uwe nkeneye kubona no kuri ishure rya privé ryubatswe na Pacifique kuva aho wariri amahera y'ama ONG n'abazungu yani muteranye mwo Pacifique yavuka n'agashure yahora ko ari agashure ka aje hari kiganiro rigeze kumva bavuga ko yarafise ishure hanye na hajya ku Munyakabiga yarakose cyari kibanza cyari ngo kari kiwiwe mwa gashure ngo gasa nabi vre ngo ni kabi ayo makuru mashasha je nahabura ndaharondere ico kiganiro cyaje guca ku mukubito abanyere yabivuga ni umuntu bari bahaye ikiganiro umutumire ku mukubito cyangwa yashaka kumubrandinga ya mubranding avuga ati nishure yubatse ico kiganiro uze kumpa ico kiganiro zo kumpa link yacu ndaza kwiyondera ku mukubito ico kiganiro kugira ndakijenge kuhagenda siri ariko aravuga ati jewe n'abazungu bajya bose bagendana babona ko yahoze ari barongoye societe civile mu Burundi ibi byo bapangana n'abazungu imbere ya 2015 babipangana kuri nyagashuri kiwiwe petete hamuna kabigu uzokabaze ari ahantu ko bakaca aho gashure kaho zara ka Pacifique n'aho ugiye kuraba ngo gashuri kari Musaka sinzi kuba ari akakira kiwiwe ntavyo nzi mugabo ico kiganiro n'ubu ndakironda ndaguhaye sawa uzobukoze hama mu kurangiza nagomba mbaze mwebwe n'abadukurikira ndashaka kubaza haga societe civile ni gisigi c'umuvyeyi uyiyoboye ni tongo giwe ko mbona Pacifique adahinduka kuri Focode nta manda societe civile zigira none rya societe kuko nimba mutegere gato nimba Pacifique azotwara Focode gushika gupfa n'abandi zande na Barseme za Faustin Ndikumana n'abaki hari ahantu demokrasi tari kandi demokrasi nimbi hari no mu masosiyete cooperative amasosiyete kanaka abadeje canka baki muranumva bahinduka ku mamanda kuva Focode yitwa Focode 2001-2002
sindumva bagize amatora. Jewe nishure sinzi aho kantu ndakeneye kumva nako nyene maze imisi ndakiyumvira Pacifique ni wasumba abantu bose bari muri Focode ubwenge jewe mwico kintu je uri kwambara ngo mvuge ngo ari societe civile ntavyo novuga ko societe civile n'abasivile nyene baraho nta bintu byo kubona baharanira inyungu za politike ari ugiye kuraba twege mu Burundi je Burundi vraiment ni special societe yaho yari kwita societe civile ni societe politique rero nico gihe rero uri kwambarira ngo mbega zokwamarinde ni kuvuga afise politique ashaka kwinjiza mu bantu nico gituma uzokwamubona ari wavuga Nigituma uzokwamubona ari wari aratete ede yani gusanga niyo societe uvuga ngo ni societe civile ari wenyene rero mu cyo gihe rero n'ubundi nashaka kubaza ivyegera vyo muri Focode ninde secrétaire wa Focode trésorier mbeko ari wavuga wenyene nta nuwandika nta nukoresha urubuga ngo rukanamenya afise aho hatera amakenge ikindi naco nama navuze ugiye kuraba Nyaragasa umuntu uri kudukurikirana wandike societe civile ni giki mbe societe civile mu gihugu ibirimwo ikorana gute na leta ntibakora nkuko izi societe civile zikora societe niyo nakubari ati mu mategeko zikorana parallele mani na leta nizicoza leta Pacifique yabonye asigaye yita amazina ntonasubiramo umukuru w'igihugu ningorane n'ibintu ubona ko mu Burundi nacawe n'imigambwe ahubwo Focode ikora ibendera ry'umugambwe ni societe politique ntavuga ngo ni civile kuko uri kuravuga ko ari societe civile cyanda kubaza genda wewe nyene genda urondere siguro yavyo ushuzumbarira ko haraho ibi binyusomye bisabisanga bon kenshi nama nabivuze ko nta societe civile mu Burundi dufise bon hariho izihari ntibategere ico ngomba kuvuga nabi ziriko ziragwanya ubutegetsi nka societe civile utegere kongera mvuze mu Burundi nta societe civile dufise ziriko ziragwanya ubutegetsi zibikora nka societe civile zibikorana ni inyota y'uburongozi ni inyota ko n'urongora avuyeko ni inyota yo kubona umugambwe utwara uhavuye kuko Pacifique ari umuporona arabizi atarakira societe civile twamuzi ko ari umuporona turazi ko Pacifique ari umujerere reka ndakwerekerera ikintu cishe twebwe abarundi twishwe n'urwanko twebwe urabizi mu Burundi nta wigera unezerererwa ko naka yokora iciza ngo bakivuge ko yakoze iciza kuko uba wumva ko umengo ni wewe wobikora rero akujyanye hiti ukumva ko Burundi uko bwotera imbere wewe utari aratete ukumva ko ubumva ko kumenga Burundi babuteramo nk'amabombe bugacika ivu hama ukaza ukubaka mbwa uzoza ryari none mbeho uzi ko kutojana navyo nyene sawa reka turangize dukengurukira abakurikirana ibiganiro vyacu ubudahumeka abasanzwe bakorera badahingisha kurikirana ibiganiro vya Fleury Podcast TV na Burundi etanu yes nizere ko twabanye neza aho twa twarengereye babarira kuko turabantu nk'abantu nyene hanyuma nkuko bisanzwe turabakengurukiye tunga tubamenyesha ko nta Burundi etanu nta Fleury Podcast TV atamwebwe nimwe tubikesha aho twabasigiye ni muri commentaire waruvuze ati niyo basanga twarengereye baratubabarira ahubwo baca bashira muri commentaire ati aha anye mwari kugira ukuntu yes ngo arona no muri commentaire akungene babikemuye abakoze YouTube hari ukungene utora umunota uwo munota nyine umuntu akivugiye ko ugaca utanguza ugaca uvuga ati 10 minute byari bimeze ukuntu yes turangiza tubakengurukira cyane je nta byinshi mvuga uko nama navuze ni kwa kundi ndakengurukira abarundi bamaze gufata umurongo wo gukanguka reveye baramenya neza na neza ko abarundi batagitamikwa ubu barahekenya bakumva ko arimwe amabuye n'umusenyi haba bagacira imba ari igufa bagacira umurundi ntagihandwa vyoroshe ndabikenguruke cyane ariko ugwaruka nkuko naba nabivuze tungana canke nkurira gato n'abari munsi yacu nitureke guhendwa n'ibi bintu bariko barabahenda cyane imvugo murazizi zishaka ko manda zigarukako iki gihugu turashaka n'imiburiburi kuzogira nk'imyaka nka 40 ingahe kuduga
muri Rohero hari inzu zigeretse kuko ama etage amwe mvuze Rohero ko Rohero ikintu centre ville kiri muri Rohero de gushika hariya munsi hariya munsi ugomba ushike large hariya hose yes rero ndashaka kubona Rohero hari inzu nziza cyane zisumba yanzu y'imetero y'inivo 12 mu Nyakabiga agiye mu Nyakabiga iri mu bwiza mu bwiza ndoko ni hagati ya kuri nefu inzu iri muri Rohero impande ya Nyakabiga sawa donc impande ya bwiza mu Nyakabiga ni hafi yaho mugabi iri muri Rohero okay ndashaka no kubona kuko kenshi tugiye mu bindi bihugu sinokubesha je natembereye haro n'inzu ufashe telefone yawe ukagira nkuko bisaba wana haturi bisaba ko usubira inyuma nk'imetero nka 20 kugira iyo nzi kwire mu telefone nyene kuzibona muri Rohero kuko Rohero nigize centre ville nimba ari na Kabondo mukikuza ari hose kuri mitiwere muzunguruke mugere kuri Ninkoni neza mukora ikintu kizima hubakwe tugabanya amajambo uburundi buse neza amafaranga afise nde aba diaspora biwacu diaspora biwacu harimo Pacifique Antoine Kabura ino samuhotse Alexis Nduhije bubake kandi natwe ubwaruka urabona ko twakangutse muduhe n'ubuzi dukore kandi uzosanga kuko je ndababazwa duzoba dusoye mu kiganiro basha ndababazwa no kungena tamba ngo abajene ngo barashomereye créer no n'amadolari babaha n'amayero nimwo créer akazi reka je narangije numva reka nanje shimira abadukurikiranye nongera nitsa kwico nyene umujene wese abamwa mudukurikirana nimwumve ngo nitwe dukunda igihugu tubasumbya oya twe natwe turi twabishishije muri no nzira bugaragara twabucisha no mu buryo bwo kubivuga abantu bakabibona ubundi twese turakunda igihugu mugabo rero tugerageze kutagendera ku vyumviro by'abantu bashaje uko umuntu ashaje ivyumviro ni vya bindi vya kera ariko tugomba kuzana ivyumviro bishasha ayo mazu manini ani hashobora kubakwa kuko ivyumviro bishasha bizoba bije bizoca biza biradufasha turakeburana ariko tugire une generation yubakiye ku kuri apana ibinyoma baza bakagusobeka amaka ngo yanga urumva ngo akanye ukuri iciza tukivuga ikibi cabaye tukivuge yego yes murakoze cyane nanje nagushimiye